kugura murabona ko ngaha muri ibiraya byinshi. Urazi ko mu Burundi hari umuntu ava ngaha akaja kugura amafiriti mu Bushinwa ayasize ngaha iwacu akanga kubashorera ntuze akaja kugura amafiriti mu Bushinwa asize ibiraya ngaha ngo niyaryoshe. Aha hari ikintu nabemereye gushira ihinguriro rikora amafiriti ngaha kugira ngo muronke aho mugirira. Iki kintu rero mugira muronke isoko muri ibiraya mufise aho mushorera kuri izindi. Jesi nyanga masigara cicara ngo ujya muzitantere n'icabona ubunyene mperuka kubarungika kuja kuraba izo mashini kugira tuzigure tuzizana. Rero jewe no korora dufate ingurube abazizi sinzi nk'abatazizi mutwihangane. Ingurube n'igikoko kirarondoka vraiment. Rero kandi umva muri ubwo bworozi ingurube yo kwibaruka ingurube yibarutse umva hariho zibirakura, hariho n'abandi bifuza uwo mugambi wo korora dufate nk'ingurube canke iki. Nanje nodandaza rumva yuko noba ndiko ndunguka mpereye kubona hereye amahera yoza hama nyene nkabandanya ndazorora dufate nk'amahera nungutse muri ibibuguru vy'ingurube no fata nk'aga projet gatoyi nkashinga nk'akabutike nkaca ndondera kugira muri bwa bumwe nyene dutezanye imbere nkarondera nk'umuntu akankoreramwo tukavugana ati noguha nka 20,000 ku kwezi gutyo ibutike yanje ikazirunguka na wa muntu nk'uko mu rukundo kwese rw'abarundi nawe n'akazararonka aho yikoze hama nanje nkatera ntera imbere muri ivyo bikorwa vyanje. Murakoze mukomera amashi. Murumva yuko Burundi buriko buraza cengo miliyoni 2 miliyoni 2 kugira tutangura umugambi tuzora mu mwaka uheze. Murakoze sawa isubire hari none rero nene ibi nivyigwa twobona ko twese dukoze tukaronka ivyo dufungura urukundo rucaruza ubu Imana nayo ikiza guhezagira. Imana imaze guhezagira ijuru rica ryuguruka hakagwa imvura mu gihe cyayo akazuba keza mu gihe cyako tukarima tukimbura ibitugwa byacu bikarondoka tugatera imbere. Kubona ico kintu ca mbere gitegerezwa kuboneka. None rero nagira ndabwire kugira utera imbere utegeza kuronka iyo uja imbona kazoza. Mwebwe mwese ukumuri ngaha mu muryango wanyu ni mwihe imbona kazoza shaka gushika kuki mu mwaka uza nzoba maze gushika kuki mu muryango wanje. Umwe wese agire imbona kazoza kuko utagira imbona kazoza bamwe bavuga birirwa ku marigara n'abatagira imbona kazoza kuko nta rigara ririgera rivyara. Irigara nta kindi kiva yatari ubukene kuko yatagira imbona kazoza. Ubu utagira imbona kazoza ntacererwa ntazimira kuko ntagira yaja. Mugabo nk'ubura umuntu serugo ukavuga uti je ndakeneye yuko ngira akazu keza k'amabati ubwo muvuga yo sindashikira ka kazu reka ndabe ubu nokora iki nticozana amahera nticozana iki ngaca ntera imbere. Reka je ndabaha akarorero hariho icamwa nabonye kizimvye kandi umuntu ataravyiteze kandi kiba mu Burundi ibihugu byose bigikeneye. Ngaha imyungu irahaba muri akarere kanyu haraba imyungu none ahari imyungu pasteke ntihaba. Pasteke kandi zihaba mwaraziteye zirara mwaziteye mu kwa kangahe muko munani waziteye hanyuma zirakakwama. Ewe goronome ari ngaho bunyene yerekana ubuhinga bwo kugwiza ingene dutera ico camwa. Nta hantu haba umwungu hataba pasteke mu vyumve imyungu mwazi imyungu igene zimvye
imyungu iburaya ushitse iburaya umwungu urazimvye cyane. None umuntu kwigirira ati je nafise amayoga 10 y'inzuzi na hantu nateye imyungu, kandi imyungu yiteye mu mvura ntugire ngo irama neza, imyungu yama neza yiteye muci. Urumva rero nta muntu akigira inama ati none je mbure n'imyungu 50 nzoshobora, imyungu irazimvye. Atwese twovuga tuti tugira amayogi y'inzuzi mu Burundi, ahamoza muhora dushoye imyungu hanze wosanga umwungu usigaye ugurisha 100,000. Ngo nzongo none ngiye kusuma naho ugacuteri wawe naho ntuvuga ngo nzoja kusuma wewe nawe ututeri wawe udagateriwe ukagira ivyo ushora n'ivyo usigarana. Hanyuma twese umwuga ugasanga ukiwugurisha 100,000 duca tuwushora mu bindi bihugu, dushoye mu bindi bihugu urumva 100,000 birinjiye wasigaranye n'imyungu yo kurya. Erega no kugira duteka umutwe imbona kazoza uravuga uti jewe nkora iki kugira kize kimpunzu nziza, nkora iki nze mbona umwana wanje ashobora kwiga ishure ryiza cyane rya kaminuza. Ibyo rero no kuba ufise imbona kazoza, mbega mu myaka 10 nzoba ndiki indongozi ngaho injabwege zize uravuga uti mbeni na pasura nzoca njahe. Wa mutama waho hirya yanonoka yaracingiye intahe numva ndaryohewe. Hari utuntu turyoshye gahi wanyu, hari intahe nziza cyane yambwiye ngo hentuze ngo imodoka naniye kugura ngo gikorera leta ngo renda yigutse shaje. Kubera iki ntiyari bwakanure ukikorera leta utabanje kuburikorera ibyawe mupfasoni wewe uri ngaho uvuga ngo genda umukozi wa leta udafise icyo ushora umenye kuri umukene. Ubu nyene ni wibaza ikibazo uti mbe akazi koherejo nzoca mbaho gute? Niba mubonye ko uzoca upfa n'inzara ubu nyene cyo utangura ukora ikintu uti ninava mu kazi nzoca nikorera iki. Je nko ndarima nkorora je nkubwira ninaheza amanda hare cavuga ntundi naza nabankorere mu ngata naje nce nigira nje kwiragirira inka zanje ngenda mu mirima yanje ncamerwa neza. Mugabo urazoraba hariho abandi manda iheze barira hano abashinga bateka batatowe ubu bariko bararira, usanga yasa no kuza ngaha ngo kubera ngo ntimwamwongeye. Imisi yose wame wiyumvira ikintu kizo gutuga mu buzima bwawe wewe nyene ari we wihaye. Murazi kwinda usaza usaba mbe murazi burya reka ndababwira akantu kamwe narize gabura akarere kaje narahize bo sinize mu ishuri ryo ngaha mugabo naraje niga muri aka karere cyatumye ubukene buza ari bwishi. Abantu benshi ngaha muri iyo myaka yahera bari bazeye ubuzima bwabo ko buvi Bujumbura, bari barindiriye ko umuhungu wabo abarungikira ibiharage aribo abarungikira amahera. Nimuvyibuke mwaba murindiriye urumva urarindiriye umwana wanje ntarandungikira ko atarandungikira nibiki ndebasha kaporare ko adaheruka kundungikira. Biguwa muri ivyo duca tuguma ubukene nibwo bwaciye buza ngaha. Uyu musitaneri naje kubashikiriza uno munsi niwe afise intaye nyinshi kandi ndazazobateza imbere. Afise intaye nyinshi kuko niwe yatawe kumbarira ati ubu umwene gihugu w'imukike yaguze inzu i Bujumbura. Kare barindira ko amahera y'Ubujumbura duga none wavino amanuka ncasanga hajya muri rijya barabara hajya kuri nonoka muze muri amakamyo ahaca ajanye ibirayashoye Bujumbura ingerangana n'amahera yinjiye mwikomine. Aha rero mu murashaka kuvuga muti twe turakeneye ko ku munsi iyi komine hazokwinjiramwo amahera atari munsi y'1,100,000 ku munsi. Mwumva ku mwaka ku kwezi mwumvise ingerangana 1,100,000 kugwiza 30 camugwiza mu mwaka murumva amahera yinjiye gaha mbwira ingene mu babakene mwafashe iyo ngingo kuko ni utagira itongo acaro nkakora kuko wewe mfise amahera uca ukora ikintu ugaca urondera abakozi uca usanga twese twatunze. Mugira imbona kazoza rero umwe wese yiyumvira ikintu ashobora gukora kuko Imana umwe wese yaramuhaye byose bikwiye. Hanyuma rero
tugira ubumwe. Umuntu wese ategeza kumva ko ari kirumara ku wundi. Nuhombe nidusubire guhomba umuntu n'umwe muri Burundi kiretse uw'Imana wenyene yihamagariye. Ntihagire umuntu asubira kurungika ku Mana abashaka umuntu Imana itatanze randevu. Nawe ni wiyumvire kurungika umuntu Imana ntiyatanze randevu mw'ijuru ugaca umurungika Imana itamuhaye randevu ubu utamugiriye nabi kandi wawe witeye umuvumo w'ubusa kuko nawe we uzopfa. Rero twumve yuko ntagira uhomba uwundi tugira ubumwe, ariko yo nabibonye ubwo bumwe ntibushoboka tutabwungiwe n'indongozi mu vyumve. Mu kintu cyatumye tutagira ubumwe mu gihugu twabuze indongozi zitwungira ubumwe. Indongozi nizo zituma numva yuko ndoraniwe ata muntu amagaze ugakano atawunyanka kuko mbanzi neza naho uva nguranyanka shetani yagufashe nguranyanka ungiri iki ko uburongozi buhari buza kuntabara. Je nimwiyumvire ahari habatama ngaho usanga barakoranye na Rwagasore umuganwa Rwagasore ko gwanira ukwikukira. Nimwiyumvire ivyumviro vya Rwagasore iyo Rwagasore batamwica agaca bandaniriza ko Uburundi babugeze macahere babugeza baje kugira tubone ingene duhomba. Ubumwe ni kintu cyambere gikomeye. Nimwiyumvire iyo tubandaniriza ku 1993 iyo tubandaniriza kuri bijya byari bihari mu 1993 uno munsi tuba tugeze amajahe tuba tugeze kure cyane kuko muraraba kuva mu 2005 uraba ivyo twubatse. Nimwiyumvire dutangwa kuvyubaka mu 1993 tuba tugeze abantu bavuga ngo igihugu cy'u Burundi ni igihugu giteye imbere cyane. Je namwe niyumvira ejo yavuze yuko nari nafashe iminsi cyane. Je murazi ko naba ndiko ndavuga nti sinumva igituma Burundi butateye imbere. Naho urarantira mu rushinge ntavyo numva kuko ni igihugu Imana yahaye ibintu itahaye ibindi bihugu nabijya bihugu bitunze. Leta zunze ubumwe za Amerika nta kintu na kimwe nasanze bafise Uburundi budafise, ahubwo twebwe hari ibyo dufise badafise. Nk'akarorero leta zunze ubumwe za Amerika turazirusha nikere, dufise nikere nyinshi kuyirusha. Leta zunze ubumwe za Amerika turazirusha tererare, hariho ubutare dufise badafise. Vanadium turabarusha. Ubushinwa nandi muza kugurira iwacu ubutare, hariho ubutare dufise badafise. Ngaca niyumvira none ubu Burundi kubera iki tuvuga ko dukenye kandi rwari bufise ibintu vyavuye kukutagira indongozi zifise imbona kazoza zibona iyo ziriko zirajana igihugu. Nk'ubu rero musitanteri ubu je nabwiye musitanteri ashaka kuzogira akamaro twakoranye umwanya muremure kugira inzara ihere hariye bayoyo yarakoze kandi ndazi namwebwe ubu muzoca mukorana neza. Indongozi ikintu cyambere irahuza abantu bagakorera hamwe bagaca bagira urunani. Musitanteri rero ariko arambwira ingene batanguye gukura ivyatsi bitaribwa bakabihindura ibiribwa abantu barashavura bagashavura mugabo munyomobo bavuga bati wewe ni wewe kabisa uri umugabo w'ukuri waratweretse umwe muhuma n'udahuma. Twarahomvye iyo tutahomba tuba tugeze kure cyane. None rero icambere mwumve yuko dutegeza kugira ubumwe, indongozi zigira urunani n'abene gihugu kugira ngo twese dutere imbere, hanyuma dukunda igihugu cyacu. Igituma muzobona abantu bidoga cyane abize ngorane dufise ngo hariho abantu badakunda igihugu cyacu. None ko ata gihugu citwa Ubuhutu kihari, nta igihugu citwa Ubututsi kihari, nta gihugu citwa Ubutwa kihari. None wumva abarundi bari kubakwa nande? Igituma uvuga ngo ntidukunda igihugu nukubera twari twaraciyambuye turakura akabira kacu k'abarundi gukunda igihugu, ukumva yuko igihugu utegereza kucubaka. Namwe ndaba mu biharuro abantu benshi tuguma twidoga ko igitoro ari gike ahandi ho business yacu ibigeze kure. Muganja ndaraba amahera ya mva makungu yavuye mu Burundi kuva mu kwezi kwa mbere agiye kugura inzoga gusa, inzoga bazanaga mu Burundi, imivinyu,
izo nzoga ngo n'amarefu ngo n'amahenekene, inzoga bazanye kuva mu kwezi kwa mbere gushika mu k'umunani zangana n'igitoro c'amezi 3 n'inusu. Iyumvire turiko turarira ngo imiduga yacu yabuze igitoro, muga turiko tuzana amashampanye, turiko tuzana inzoga. Neza na neza nasanze zigugwa zose hamwe zaguzwe kuva mu kwa mbere gushika mu k'umunani zaguzwe imiliyoni z'amadolari 38. Imiliyoni z'amadolari 38 ni igitoro c'amezi 3. Ayo mahera nta na hamwe tuyazi muri iki gihugu cy'u Burundi. Barayanyonyeje, barayanyegeza, yinjiye mu gihugu barayanyegeza, baca baja kuyazanisha inzoga. Iyumvire mu mezi 8 igitoro c'amezi 3 mu nzoga gusa, ugaca widoga ngo turabuze igitoro. Mugabe inzoga zozo bariko barazinywa. Urumva? Ivyo vyerekana kudakunda igihugu. Nuvuga jewe niniwe henekene yanje, abandi nibashake babure n'igitoro, babure n'ikibunguruza, kubera kudakunda igihugu. Ndavye ibintu vyinje kuva mu k'umunani vyose hamwe bitwara menga nasanze bitwara ivyinje ataco bimaze, aho nta gitoro kirimwo, nta fumbire irimwo, nta miti irimwo. Vyose hamwe nasanze bitwara imiliyoni 101 z'amadolari n'ibihumbi 539. Nukuvuga yuko ku kwezi ibintu abarundi badakeneye cyane bitwara imiliyoni 12 z'amadolari. Mugabo igitoro ntibashobora kwemera ko igitoro kiza, bavuga bati niwimenye leta iyo kuri igitoro aya mahera yose yinjira mu Burundi avuye hanze mva makungu tuzoyanyegeza, urimenye uzokura ayo kugura igitoro, ayo kugura umuti, ayo kugura ifumbire. Niyumvire umunsi twokunda igihugu, nasanze ihinguriro ryohingura neza rigahingura icuma tugashora hanze, ntidusubire kugurira hanze amabati, ntitugurire hanze amatibe, amaferabeto, tukihingura twebwe icuma kuko ubutare turabufise. Ni amadolari imiliyoni 55. Mbwira ayo y'inzoga yonyene twavuga ngo tubihebe tunywe inzoga ziwacu tugaca tubaka iyo izine. Murazi ko mu myaka 2 yo biduhaye amayizine nka 10 nkayo. Kubera iki? Twari bagiye igihugu cacu. None rero cyane mwebwe incabwenge, tangura dukunda igihugu, tugikingire mu butunzi bwacu. Ndavye ubutare dufise, ega n'ubu nyene aho mvira nganje aja kuraba hariho ubutare bambwiye jaho hirya, ncaja kuburaba kandi ncabwira ugwaruka dutangure kubwimba tubushore. Ubutare kandi buzimvye burya bwa tererare buriho gaho hirya y'imayuyu, hirya gatoya. Ane navanje nja kuharaba. Ubu nafashe yuko ubutare ni umurima weze muri iki gihugu cacu, kubera ko tubura ico dushora. Twaba twabuze amahera mva makungu. Rero abo incabwenge, abo bose abo bitwa bagwiza tunga, iyo babandi boteranya amahera ajya amajipe bariko baragura, bakareka kuyagura ajya amajipe beza bakagura imodoka zingira kamaro, amakamyo, amabisi, bahagura imodoka zitwara abantu benshi, zitwara ibidandazwa. Hanyuma yo yandi ari kugura ayo majipe tukabaza tukayakoresha amahingurira ahingura ubutane bwacu. Ndababwije ukuri nta myaka 2 yohera Uburundi atari igihugu giteye imbere. Ejo mvuye mu isare naciye kuraba ubutare bw'umujumu. Abakera ntimuzi ko bahingura umujumu. Ubutare bw'umujumu nahise ndaburaba hajya mu isare. Abazungu bari barimvye, hari ivyobo binini, nari ngiye kuraba sanga n'amabarabara ari munsi y'umusozi. Ubutare barimvye baritwarira. Mugatwebwe kuva twikukira nta numwe ari bwiyumvire kwimba ubwo butare kugira tubushore bugira ico butumariye. None rero gwaruka ndababwire, aba bariko bariga murumva abafise impano y'ubutare, mwige muzi yuko mwige za shimi na za fizike kugira muze kuduhingurira ubutare bwacu, duhingure ngabo iki gihugu cacu. Banyeshuri, shimi fizike muzijeko na za biology kugira ngo ibi bintu byacu tuze tubihingure duheze dutunge.
indongozi rero uretse kwitwungira ubumwe itwereka inzira hano yose niko ndabereka inzira yo gutunga abaga erega nutu tuto mubona tugaya ejo nabwiye umuntu ntushaka amahera ninde nta numwe adashaka amahera muri mwese nta numwe ndabwire ni mukubura utu twatsi twumye twose mutugira ikirundo urabe yuko itacivamwo ifumbire ibeni yamaze kugwa gahinga none ukubuye uwo mwavu wose ibi vyatsi vyumye ugaca ubirundamwo ugaca ubivomera yo hoho woroye nk'inkwavu ugaca uzana amaganga y'inkwavu ugashirako ucugurisha ibeni ibihumbi 200 none amahera ntubuyarose reka niko ndabereka mukura amahera ubu butare bwacu mwebwe misore n'inkumi mugifise inguvu tubwimbe hanyuma dutangure dushore gushika tuzoronka amahera guca tugira amahinguriro ntiduze rusubire gushora hanze ahubwo baze kujya tuja kugura amakinga hanze nabo baze kuyagura gaha twayahinguye erega niyo tuja dutangura dushora twimbisha amaboko ejo duca turonka amahera kugura mu mashini dukoresha amashini hirya yejo duce dutangura guhingura ubwo butare ngaha hanyuma muze musanga dusigaye dushora amabati hanze dusigaye dushora n'imiduga ngaha tuyikorere ngaha kuko ivyuma turabifise aya mabateri turafise igatererare amatelefone twayakora ngaha amabateri dufise cuivre tukagira lithium erega biba bikwiye ivyo byose tubifise ngaha none uburundi bukenye kubera iki hanyuma turime kugira tureke gusumira hanze biramaramaje kubona umuntu ava ngaha agiye kugura murabona ko ngaha murimo ibiraya vyinshi urazi ko mu Burundi hari umuntu ava ngaha akaja kugura amafiriti mu Bushinwa ayasize ngaha iwacu akanga kubashorera ntuze akaja kugura amafiriti mu Bushinwa asize ibiraya ngaha ngo niyaryoshe hari ikintu nabemereye gushira ihinguriro rikora amafiriti ngaha kugira ngo muronke aho mugirira iki kintu rero mugira muronke isoko murimo ibiraya mufise aho mushorera kuri izindi Jesse nyanga masigara cicaro ngo ujya muzitanire n'icabona ubunyene mperuka kubarungika kuja kuraba izo mashini kugira tuzigure tuzizana aha nyene kuko niho ku isoko ry'ibiraya ibaze rero wewe ni warimo ibiraya ucugira aho ucushora ubwo nyene ucushora yanzu nziza tuzoyubaka aha tugwa kwashira izine abo bahora baja kugura ya machips mu Bushinwa no mu Buhindi nabo abo hanze bazoza kugurira ngaha kuko n'ibihugu duhana imbibi navyo biraja kugura mu Buhindi nizoca biza kugurira ngaha ahazoca hamenyekana kubera ariho barangurira ibija mu Rwanda ibigenda i Bugande ibigenda Tanzania cyose azoza kubigurira ngaha muce musanga ya magorofa mwayumvise ariko ndavuga ega duguko nyene ahazotera igihe mucavuga muti jewe hariya mu Kabandemba ndavuyeyo ngiye kuba hariya ku gasantre hari amazi n'amatara hariya murabona urugo hajya hubatse inzu urazi ibintu byohava ubirimye uhari nimwava mu Kabanda tuzokubaka amazu musange na magorofa ageretse 10 ahari ucava ngo haje no bamwe igorofa ya 10 bigakunda neza bizokunda kuko bijya bihugu nasanze navyo byari bikenye nk'uku hanyuma baratagura gukora hari barabitse je naragiye mu gihugu cy'Ubushinwa wasanga barabitse ipantaro bambara mu 1970 ipantaro y'ibiremo barayibitse kugira bibukiye bavuye ntibaze banjaje reka twebwe nukubika nk'ubu akaruka avuga uti anze ndakibukireko nk'ubu hari umuntu atacibuka itelefone ya mbere twatanguriye ko yayindi mwavuga ngo nagahinda tuza turibuka iyo twavuye ya pantaro y'ibiremo gusa aho nabose ngahari umuntu yambaye ipantaro y'ibiremo mugabo kera mu minsi yahera byari ibiremo gusa hajya rya pantaro tuyibika ucubwira umwana wawe uti sha uti muhungu uti twari twaragowe twarabakene baratebuka muri ibara ryayo ariko ibiremo by'ubwoko bwose none ivyo ntivyabaye ntiturigo turabisohokamo none je ndibuka imvunja zari ziri muri iki gihugu none warondera imvunja ukabura muribuka kwashi yariri ngaha muribuka kwashi none hari kwashi mukibona nuko nyene igihugu kiduga none rero nico tubasaba indongozi mube koko
ababereka iyo igihugu kiriko kiraja. Musitanteri ubu nyene mwicarane na za ncabwenge zawe muvuge muti ngaha komine Rwibaga ni iki kizoduteza imbere, muce mumenya ico mushira imbere kizobateza imbere ku buryo umwene gihugu wese. Burya naramaze kugira indoto yuko gushika mu 2030 atamurundi azobabuza umuriyoni ku mufuko, kandi uzoba ufise agaciro bagabo. Ifaranga rizoba rivunjwa makeyi cyane, idolari rizoba rivunjwa n'amarundi makeyi ico gihe. None se ubutare turiko turashorera ubu nibwo buzana agaciro k'ifaranga. Je ndibuka iyo tererare ngiranje kuraba ngiranje mvuga rutangure kuyimba, hariho isosiyete yo hanze yaje tubohera amaboko imugongo, iraza ntuze miraje kumbe ije kuduhenda ngo bigume ngaho vyitwa ivyayo, kandi ari umurima wacu. Ubu tugiye kuwusoroma ashaka azozira hazoshakira, kuko nta mahera yazanye muri iki gihugu cacu kutuzirika gusa ngo ntidutera imbere. Nk'ubu ugiye mu Gakara ngo utangure kwimba woza wumva vuga ngo ubutare bwanje ntubwiwe yabukuye iwabo. Abaza kuduhenda je ndabwire tugira tuve hasi. Je co ndabasavye mwese b'abanyamwete gusa, abantu twemera gukora, tugira ubumwe, tugira urunani, tuvuge tuti twe tujya duhangane n'ubukene. Muzoraba mu mwaka wa 2030 muzosanga Burundi mutakibone mwamubonye. Nimwibuke ingene bwari buri mu 2005 nta mutaye twari dufise, mugani murabe ingene dusa no munsi, ni murabe ingene dusa. Ariko rero burya naho twigaya mu 2000 menga ni mu 2009 canke na ahubwo na 11 narigeze kuzana abantu mpuzamakungu muri Afrika, ibihugu bishika 11. Twagiriye inama hajya haruguru hajya kuri rya hotel kwa Astel. Abanyamahanga bagiye bambwiye bati igihugu ciza gute, nico cyo mubona abantu bace batabakuza kuba kino, kuko uri Bujumbura ahamwebwe mwo kwega amahera y'Ibujumbura yose akaruhukira ajya amahera mu gisagara cya Bujumbura. Kuwa Mungu buharabure muri yo ntuguma ngaha, kuwa Mungu urabona bari kwaraza nuwari mnakantu bacagenda babashoreye rimutwo tuboga mugira utuntu umwe wese aronka akantu yoshora. Bane mwebwe mukiri kw'ishure, rega namwebwe murimo, rega nimutangure mororo tujya tuntu duto duto. Hajya woroye urukwavu rugugwa ngahe urushoye, none kukwahirira urukwavu vyo kunanira ko je nagoroye nkiri mu wa gatatu, none gira nti byashoboka ko ndagwahirira. Je naroroye inkoko ndi muri primaire, ntimugire ubwoba, na je naroroye inkoko. Inkoko nta gihe zigoye nk'iyo barimye ibiharage nk'ubu iki gihe. Inkoko twaca tugorwa abana rero ca wumva je nja kw'ishure inkoko zanje ziraziritse. Murazi ico nakora, naca ngenda kurondera ibisindu mu nyovu, ngaca nza nkamenagurira mu kazu nazubakiye, ngaca nigira kw'ishure zikazigarazira ariko ku mugoroba ngasubira nkaja kurondera ibindi bisindu nazigaburira uko muganiga muri primaire. None mweho aha mwobwira ba papa uti jewe nk'umuswi niyororere birakunda. Mbere nagirishije ihiganwa mwe muri secondaire, ndabashimira cyane. Nagirishije ihiganwa Igitega ahari abanyeshuri muri secondaire, ndababwira nti ni mudemontre mwebwe ndaguhaye, nababwiye nti nguhaye umuriyoni woshobora kumpa miliyoni 3 inyuma y'umwaka. Muri ico kibazo abanyeshuri muravyumva muri ico kibazo uwo umuriyoni no munsi inyuma y'umwaka wa miliyoni 3 kandi ugasigarana yandi. Umwana yiyemera nazanye reka ingirazo yazozikurizo 3. Uwiyemera muri mwebwe umwaze ngaha anyereke ndamuhaye miliyoni ko mu mwaka umwe azampa miliyoni 3 kandi asigaranya yandi akoresha. Namwe numwe abangutse nanyaruke uwiyemera nanyaruke hano atwereke iterambere ngene riza. Ari abantu baronka amahera bakaya, umwana yihuta zariruka batange uwiyemera umwe nyaruka. Abo muri secondaire nibo shaka ankorera ico kibazo, harabuze numwe ko nabonye wamanitse ari hehe. Nyaruka
nyaruka hano muhinzira ingosha ingo muhinzira ngaha muhinzira mwana yiyemera iterambere nuko nyene rigenda abasha ingo hano mumpere mikro ingo ngaha bakubone ega duca tugufotora kugira tuze turabe iterambere ryawe ingo ngaha dugiraho nyene uraciye no mwibarabara ryiza kubera uri incabwenge ayo muzobona bari mukuru w'igihugu asharindira gatoya tubwire ndaguhaye umuriyoni nyereka ico wokora kugira ngo umwaka uheze uzome miliyoni 3 kandi usigaranya ayandi. Tugira amahoro twese, tugira amahoro abari ngaha mwese mushubahira Imana yabahaye duhereye ku muvyeyi wacu. Nkuko nyine icubahiro wahejeje kubitubwira, jewe ku vyiyumviro vyiwanje ampaye umuriyoni muri iki gihe tugezemo, namwe murabibona, aratubwira yuko vyose biva mu bikorwa vyacu. Hari amaproje menshi n'umuntu dufate akorora nkuko yavuze, twohera ku musi simpaka mu kugira ibikorwa duhere kure cyane, kubera n'abateye imbere barafise aho bahereye. Rero jewe nokorora dufate ingurube abazizi sinzi nk'abatazizi mutwihanganiye. Ingurube n'igikoko kirarondoka vraiment. Rero kandi umva muri ubwo bworozi ingurube yo kwibaruka, ingurube yibarutse umva hariho zibirakura, hariho n'abandi baba bifuza uwo mugambi wo korora dufate nk'ingurube canke iki. nanje nodandaza rumva yuko noba ndiko ndunguka mpereye kubona hereye amahera yoza, hama nyene nkabandanya ndazorora dufate nk'amahera nungutse muri ibibuguru vy'ingurube. No fata nk'agaproje gatoyi nkashinga nk'akabutike, nkaca ndondera kugira muri bwa bumwe nyene dutezanye imbere, nkarondera nk'umuntu akankoreramwo tukavugana ati noguha nka 20,000 ku kwezi, gutyo ibutike yanje ikazirunguka na wa muntu nk'uko mu rukundo kwese rw'abarundi nawe n'akazararonka aho yikoze, hama nanje nkatera ntera imbere muri ivyo bikorwa vyanje. Murakoze, mukomera amashi. Murumva yuko Burundi buriko buraza cenguye miliyoni 2 miliyoni 2 kugira utangura umugambi tuzora mu mwaka uheze. Murakoze. Sawa, isubire hariya. Ndabwire iterambere rirashoboka, bwari ubunebwe twishinga turabana mu maso, twishinga dusamara tuzi yuko tuzosaba. Nagira ndababwire yuko nta muntu asaba azotunga, utegeza kumva ibintu ushobora gukora. None rero kuri bitwaganiriye nagomba tuje inama gatoyi ingere twigire inama ivyo tugiye gukora. Mwabonye ubu ngaha muri akarere kanyu muri komine Rwibaga twabonye yuko ubu uharaza ingene hasa, ubu turafise umutahe ufadika, kandi wose wavuye mu mahoro n'umutekano n'ubumwe bwacu, kuko utagira ubumwe ushorera hehe, nta ukugurira. Kubera ubumwe bwacu raba ivyo tumaze gushikako. None rero icambere cyo kugenderako tubanze tugire umutima wo kwemera yuko iterambere rishoboka. Ico utacemera ko iterambere rishoboka ntushobora kuzotera imbere.
ntushobora gutera imbere. Mwumvise ifaranga ricere bayogoza, ifaranga bya bintu navuga hatagura iki, waratomboye wewe sha hataguye ifaranga muze murabe. Kandi ndababwire muzobona ko ava mu kintu kuko ni ndongoza namaze kumwumva ko indongozi y'ukuri ni ibona yija. Indongozi tagira imbona kazozi tabona yijana ihanga. Musitaneri utegeza kubona uti iyigwi bakadayijana amajahe ukagira igicapu cyaho bose bakakibona mugaca mugira urunani mugafata urwo rugendo. Niko turimo rero. None mugira umutima wo kwemera yuko iterambere rishoboka. Ico ni cyambere, kugira umutima wihangana. Ndabwire tutihangana aha tugeze tuba tuhageze. Reka mvuge nti twaratanguye urugendo rurara ku iterambere. None mvuge nti komeza inzira watanguye. Iyi nzira twatanguye ntisubira inyuma. Tubandanirize ko ibi dufise bitubere umutahe. Kuko ibicantege biriho, ukagira umutima utihangana uzoca usubira inyuma. Kuko bazokubwira ngo niwarima ngo ntibizomera. Numubona uwo mwana atubwiye ngo ubworozi bw'ingurube, hariho umuntu umubwiye ngo ngomba korora ingurube ntibitangura ibavuze ndababarire. Jewe ingurube ku kwezi zirigaburira zigahemba abakozi najuba amahera ndaronka sinshobora kuronka munsi y'imiliyoni 3. Ivyo ari byose zigaburiye abakozi barose nanje ku mufuko kandi ngaha ndiko nakora ibi. Ingurube ntibitangura hari umuntu aca guca inkokora ngo ingurube nguzoroye ngo zigwaye ngo zipfa zose. Wamubaza uti none wewe woroye zingahe umbwira ingene zapfuye? Ngo ntazo ndatangura korora. None ubizi gute ko zipfa? Biba n'ibicantege cyaukaza ubuhumva uhuye n'umushehe ngo kirazira korora ingurube ngo ni haramu. Muko cimubaza uti none ninagurisha ingurube tugahura nkaguhifana uzokwanga kuyinywa ngo nuko ivuye mu ngurube. Urumva ibicantege biriho, nico gituma no kugira umutima wo kwihangana. Ukemera yuko iterambere rishoboka ushobora gutera imbere ntagiye numwe yigaya. Hanyuma agira umutima wo kwihangana ibicantege kuko ni byinshi. Uvuze ngo tworora inkwavu, reka ndabatera inkuru ngitangura bijya byo korora inkwavu. Ngo none ngo arakenye ngo neva ngo arakenyeye ngo tuze tuvuge ngo wampaye urukwavu. Icyo keneye n'amahera. Ngo bandi bavuga ngo wampaye inka ngo nawe baragwazanye ngo wampaye urukwavu. None ntabafise amamiliyoni waharura. Ndaje murazi yuko mfise inkwavu. Atende ko gahiyera. Jefisi inkwavu havuka inkwavu zitari munsi y'amajana 3 mu ndwi. Nazanye za nkwavu za kijambere abashaka rero kugura muri iyo ndwi itangura nzotangura kugurisha. Mugabo izo nkwavu zanje rero mu kwezi kumwe ruba rupima 1,5 kilo. Mu mezi 3 ruba rukwije ibiro 3. Rubandanya ruduga. Nico gituma ni inkwavu nziza. Rumwe ntamugire ngo muzompa amahera makeyi bashi. Ntawe uzompa munsi y'ijana ngo ndamwemerere kwe. Rumwe. Ni inkwavu nabo nzozibusha ko arabazirondora kugira baha abandi. Sishaka baja kuzirya kuko ni inkwavu z'ubwoko bwiza cyane. Murumva urukwavu mu mezi 3 barupima ibiro 3 ingene ruba ari runini cyane. Nazizaye kugira tuzirondore tuzihande. None mwumva jewe ni nabambyaza inkwavu amajana 3 kundwi mwumva arangaye. Woroye inka ugakama nk'inka 50 mwumva amahera ngahe yinjiye. Kandi ibyo byose byahereye ku busa ntacyo nari mfise. Jewe ubundi ashobora kwimbura ibizinu itoni zirenga 100. Sibizinu ikiro mwibaza ko gurisha ngahe? None kiro ndakigurisha munsi y'ibihumbi 8. Abuza burafina amahera gatu yawe nyangari ngaha. Reka tutangure gukora nanjye ndabaha akarorero. Yemwe musitaneri umva simbona kazoza gusa akarorero nagushimye ko nawe uri umurimyi. Nawe uri umurimyi baze uzuzo babwira uti wavuze ko bidakunda ngo nkwereke iwanje ko je byakunze. Nawe shabarundi bacakubwira muga guca inkokora. Ngo ntaco bikenga. Je musi mwe narimye ibigori birakunda. Ngo ntaco bikenga. Hayo mundi musi ncandima ingano. Zica ziranka. Nta numwe yandiriye.
Musitanteri bazoca bavuga ngo we n'ukuri musitanteri uraza urabereka akarorero. Indongozi nziza itanga akarorero ikerekana neza yuko ari umuvyeyi mu muryango. Hajya musitanteri ko nabace bamugomwa. Hajya n'ivya bindi vyaretse mw'ijambo ry'Imana ngo wabaye umwizigirwa muri bikeyi uzo umwizigirwa muri binini. Niyaba yarakuye ijya komine yararimwo ntoyi ya Mukike akayikura yari yanyuma Kenya, yari yo yambere Kenya muri iki gihugu cy'u Burundi. Uno munsi mu makomine yambere atunze muri iki gihugu. Abene gihugu bo Mukike murabizi muratunze. Mugabo mwavuye mu bukene. Urumva agiye ku rukomine runini hajya muze murabe azova haduga hariya. Niko bigenda ubaye mwizigirwa muri bitoyi ubu mwizigirwa muri binini. Azobanza acababura amatara w'umukuru w'igihugu. None sivyo. None ubaye mwizigirwa abene gihugu bazomuhezagira gushika kubera ivyiza uba akarorero gusa. Ikintu ca mbere ukeneye n'akarorero. Mubu mvuze korora inkwavu murumva amahera arimwo. Hariho uwundi aca guca intege ngo genda umuventisi ngo kirazira korora urukwavu kuko ntiguza. Uraca umubwira uti ninarugurisha akakugurira ifana ntuzoyinywa. Kuko ibicantege biriho nico twarababwira mugira umutima wihangana wemera inzira murimwo. Ntihamubwira rero ndababwira nti twaramaze kugira umushinge iyi nzira twarayitanguye iterambere ntidusubire inyuma kare twariko tugira umushinge ubu turawufise. Niyakubwira ngo none ngo ubona hari icyo uzova ngo uri umukene ngo urakenye uramubwira uti ndabizi muga ndiko ndondera itunga nafashe urugendo ndiko ndondera itunga. Muzokumva abantu batunungwisha ngo Burundi ngo igihugu gikenye. Sawa turabizi ko gikenye turiko turondera itunga rero. None cyo sinabonye abahahamuka ngo Burundi bugira butunye ngo kubera gusa babonye babajije ikibazo ngo none kare bwahora bujahe. Bahora babwiba bakabwimba bagacisha mu bintu bakanyegeza ntitubone n'amahera avuyemo. None gasha burya bugiye n'abarundi bose babona amahera yabwo nazocaja muri bero azoza bayabona bati amahera yaje kandi abariko barabwimba amahera barahembwa bose baratanguye kuyagerega. Ubu hariho abantu bazabafise umuriyoni ku mufuko kubera ubutara. Hanyuma y'amahera mva makungu aze adufashe kuzana bimwe tutagira. Ubu uzobabwira ngo urakenye ntacyo uzovamwo utoya jewe ndemera yuko nzotera imbere ubu nafashe urugendo. Umuswi uravyara inkoko ahejeje kubitubwira umuswi ngo izo zibika zara amagi mugira umutima wo kugenda. Hanyuma ikigira kabiri sinogera ntababwiye kuri iki kintu cyo kugumya umutima. Iki kintu cyo kugumya umutima ko kirakomeye cyane. Hariho mu gitabo cy'ijambo ry'Imana narasomye bene Israeli murazi ko bari bavuye mu buja bariko bagenda mu gihugu cy'amata n'ubuki n'urugendo rurerure kandi rugumye. Na Imana ntiyigera iguha gutya gutore gutya ibaza gucisha nyene ahantu ikabaza kubona kuri seriye uzobibungabunga ivyiguhaye. Hanyuma bene Israeli umunsi umwe ngo hariho abantu bajanye batari abanyisirayeli b'abanyamisiri ngo abantu ngo bari biteye muri bene Israeli bafatana urugendo ko bumvise ko bagiye mu gihugu ciza bagiye bajanye ngo hanyuma ngo Ameru ngo arabafata ngo na bene Israeli Amera carabafata nabo nyene baca batagwa kugumuka Musa duha inyama mu bugaragwa atanakanyoni kaguruka ngo duha inyama ngo nizo twajya mu Misiri. Kubera umutima barahevye kwa rugendo bariko baja mu gihugu c'amata n'ubuki mugaca ngo duha inyama. Ndababwire Musa yararize ati noneje inyama ndazikura he ko atazofise kumwe muramwumvira ngo gwisha imvura gwisha gute cyane ngo zane igitoro mugabo amahera bayanyegeje amva makungu ngo zane igitoro. Musa nawe yavuze ngo none Imana kivuga ngo urazi rero ngo Musa kuri savye ngo inyama ndaza kuzibaha ngo mugabo ngo naje ndashiramo akantu yaciye Imana ishiramo akaranda bijya abarundi nico tuba mbona neza ko Imana yababwiye hakiri kare ngo usaba Imana ukaduye amaso ikagoha ibiyamena. Ico gihe baragumutse Imana kibabwira iti sawa ndabaha inyama kandi zumuzozi jya bushazi baca mu mazuru
mugabo namwe muzopfa urazi ibihumbi n'ibihumbagiza byapfuye kubera ivyo gusa twe natwe n'ubu twasabwa meru nk'ubu kwiyumvira ingene wahora urya inyama mu 95 atazorigeze uryantuze kwasherera twishe hakaza umuntu umwe gusa akakubwira ko yahora yiri brochette y'Ibujumbura ngo turakumbuye ama brochette nayo ugacuba ngo yego ngo turakumbuye brochette atayo warya ni kwasherera twishe umutima wo kwihangana ko kantu mugagumize ga kuko harashaka kuza umuntu akagutesha n'ivyo wari umaze kuronka akabigutesha neza kubera gusa umutima wase kwigumya nico itwaraganda babwire impanuro igira kabiri nture kuri ciza wafashe ibi bintu twamaze gushikako mu bigumye hajya bujyana ukundi gana byantaye kuguma niyumvira mu 2005 ngasi nari bwawe n'abanyeshuri bambaye neza nk'abagera wa munyeshuri avuga mwabonye ingene yambaye neza murabona ingene basukuye mu 2005 gira bari basukuye kujyaga yemwe niture kuri ciza twafashe akagahuzu keza wambaye ututuzu tw'amabati dufise ni ciza twamaze kuronka aya mahoro ubu bumwe ni ciza twamaze kuronka ntukare kuri ciza wafashe uwo mugane cyo nawo baciriye hari abatawutegereye neza ndawusubiremo twari kumwe yari umugabo w'ikigaba yagiye mu misa agiye mu misa patiri atangura asigurira abakirisu imyifato bogira hanyuma rero ababwira ati ari ingingo ngenderwako zishobora gutuma umuntu yitunga mu buzima abaho neza mu bandi hanyuma aratangura ati ingingo ya mbere arasigura iyo nyene wamaze kuronka iciza ukakirekura uzokwicuza uzosubira inyuma cyane hanyuma aravuga ati iyo ngingo ya mbere ati ndabwira ingingo ya kabiri ati ntuze wicuze cyane ngo kuko havusara wa umugabo ari mu misa ngo bipatire ariko arasigura n'ibiki yari umugabo w'ikigabo ngo bipatire murumva ingingo ya mbere ntuze kuri iciza wafashe ngo ingingo ya kabiri ngo ntuze wicuze ngo uzunguze umutwe uko wohavusara hanyuma acavuga ati je ndarambiwe ndigiriye usanga imisa naje mwariyo aca arisohoka yivira mu isengero aragenda ashitse mu nzira azabona inyoni nziza acavuga ati mazi kera ko twabaho kubera uruhigi ati ndarose inyoni ngira nice uno musi ndabukura mu cibo umugabo agira ayirase ngo ayice nyanyore kimubwira ngo wa mugabo we ngo ndabona yuko ugomba kunyica ngo ariko maze gutanga itunga ku bantu benshi cyane baratunze baratunganirwa none nawe imbere yuko unyica banzure ko sigenda guhaye iryo tunga kugira uzosigara uratunga umugabo ati wewe uratanga itunga tego ati mbwira inyoni yamaze kuyifata ifise mu ntoki ateka nakubwira ingene utunga ati ingingo ya mbere ntuzure kuri ciza wafashe ataho ni rya jambo ryari riri mu isengero yavuyeho bitarahera ngo amenye iyo biherera ati ingingo ya kabiri ntuze wicuze na rimwe ngo uzunguze umutwe ko wohavusara ataho ati ya gatatu rero akomeye yoyo ututunga bizoba biheze ati rero mugabo kubera ikomeye banzo ndekurenje kuri rirya shami hanyuma ndayikubwire uheza unyice iwa mugabo yumvise abagira atunge acarekura yanyoni kija kuri rya shami hejuru mubwira iti wa mugabo we urazi kuri ikicucu wewe aturazi kwinda yanje iri mu inzahabu ingana n'uwo mutwe wawe wa mugabo ati inzahabu ati ingo none subire ndabiyo nzahabu uri kuravuga ati sinakubwiye ngo ntuzure kuri ciza wafashe wa mugabo atangwa kuzunguza umutwe nyene yicuza igitwa yirekuye ngo nakubwiye ngo ntuze wicuze nari muzunguza umutwe wohavusara ikirigurukira igiye hasigara avuga ati ntuze ivyiza byari byamaze kushikira none bigiye mbona kubera iki hase no kumviriza no kwa patiri ngo abanza heze neza musigurire yaciye arambirwa kuko ari gito none nawe rero ndababwire bane ba mama nimuze murekure iciza mwafashe ibi bintu turimwo raba none ibi twari dubuziki kugira tumere nk'uku dushobore kwicara ngaha dutekanye tumerewe neza twitwa abarundi
ntiturekure rero iciza twafashe ibi dufise tubaze tubigumye bitubera umutahe wagwa rugendo rurora ku Burundi buteye imbere. Ubwa gatatu twige gukamisha umutahe dufise, twige kuwukamisha. Hariho umuntu nk'ubu afise inzu yacikiye hagati y'ikigega c'inzu urya n'umutahe, none wumva uzosubira gutangura umushinge? Gumya ico kigega ukibungabunge ntigisenyuke, ahubwo ubandaniririzeko. Turafise iki kirere ciza cane, iki kirere tugikamishe, turime, tworore. Aha ibintu vyose muri iki gihugu c'u Burundi nta kintu na kimwe kitahaba, dukamisha uwo mutahe. Turafise itunga kama ngaha twoshobora gukamisha bikagenda neza, dukamishe uwo mutahe Imana yaduhaye. Turafise ubwenge, turafise inkomezi, ibi vyose ni umutahe dufise. Hanyuma rero dusaba indongozi mutwereke neza amerekero. Kera nkivuga ngo imbona kazoza y'u Burundi abantu bavuze ngo imbona kazoza y'umukuru w'igihugu, ntoya ntigasigwaje, kuko bica vyerekana yuko jewe ntakiriho, mwoca mubiheba. None ryatambere rizoza gute? Hariho abantu umenga baca basambura ivyabo bakurikiye bafise bari bamaze gukora. Oya, tumenye yuko dufise imbona kazoza, dufise amerekero iyo tuja. Umwe wese akubavuga ati warugeze hehe? Naringeze aha, hari hasigaye ibi. Ubundi agacajako gatera iyindi ntambwe. Indongozi aho nimwe biraba cyane kumenya yuko tuguma tugenda gushika tuze dushike. Indongozi mutwereke inzira ijayo kugira dushike kuri rya mbona kazoza twoca kuki. Reka ndababwire igituma nababwiye urukwavu canke ingurube ingeze teza imbere igihugu. Je nagiye mu gihugu kimwe, ico gihugu nakuyemwo izo nkwavu z'ubwoko bwiza. Naragiye sanga hari intara iruta Burundi muri nyagihugu. Hanyuma bambwira bati mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 970 twere twarabakene, turicara turiyumvira ikintu kizokiza intara turakibura. Hanyuma niho twicara dusanga tuti urukwavu goshobora kuduteza imbere. Baca baratangura kuja ku nzira yo korora urukwavu. Narungitse umugwi ugenda kwigayo ubworozi bw'urukwavu. Bambwiye ko bagiye kuramutsa umupfaso numwe, basanga yinjiza ibihumbi 16 vy'amaero ku kwezi, kandi adafise inkwavu zishika 300. Baca barabona bati turashobora gutera imbere. Ruma je nk'ubu ndaberetse nti inzira niyi izoshika kwiterambere. Indongozi nivyo tujejwe, tuzogira iterambere duciye mu nzira iyi. Twerekane ingingo dukurikiza kugira dushike, kuko birasaba discipline. Wibagiye uri kuraja ucuzimira. Bisaba rero ingingo nizihe ngenderwako kugira ngo Burundi butere imbere. Nk'ubu ingingo nyamukuru ni iterambere rikomoka ku mwene gihugu rikongera rikamugarukako. Rimuvako gute? Biva mu bikorwa yakoze, agatanga amakore n'amatagisi. Ayo makore n'amatagisi akaba ariyo duca twubakisha ya mabarabara, ariyo twubakisha ibitaro, amashuri meza. Ivyo vyose twovyubaka umwene gihugu atakoze. Tuce ya mabarabara, ubwo nyene namwe muca mutera imbere. Ndibuka hari nyene kiri komine Mukike, bararimye ibiraya barimbura. Hanyuma baca bambwira ngo we watubwiye ngo turime, ngo none hageze ko dushora turabuze ibarabara ducamwo, ngo imiduga yose yashaye. Camvuga nti ni ngaho rero nugogwa bari uruhombo. Ntimwabonye ko turiko turaca ibarabara ryiza, mbere ryaciye rigenda rishika niheha n'abazungu muzoza mubona baje bazana amahera ngaha. Ikomine yanyu mu makomine azotunga cane rimwo. Rero igikomeye nuko twereka ingingo uburongozi bwerekana ingingo tugenderako, discipline. Kuko tutagize discipline byose bica bipfa. Batwereka ibikorwa dutegerezwa gukora kugira ngo tureme itunga. Umuntu wese areme itunga. Nagira umuntu abaho ataremye akantu. Ivyo yo kuvuga ngo nakoreye naka bijya sukurema itunga. Umwe wese nareme itunga. Hanyuma tumenye kubungabunga itunga ry'igihugu. Ndongozi, musitanteri, chef de zone, tumenye
icyo ari cyo kubungabunga itunga rusange. Itunga rusange turibungabunge. Mwari muzi yuko umuntu yivye amahera ari kubaka ibarabara, ambulance ahantu hari kugenda iminota 5 igaca yagenda isa umuntu akitaba Imana ari mu nzira. Ujya muntu yivye amahera y'iryo barabara niwe aba yishe ujya muntu. Uno munsi wivye amahera yari kubaka ibitaro, nico gituma ikigega ca leta ari cyo kubungabunga. Amahera yari kubaka ibitaro ukayiba, abantu bagacabura aho bivuza nibo bubishe. Aha rero bamenye abantu banyonora ikigega ca leta nabicanyi, ntibagende ngaho baratwenga twenge imbere y'abantu. Ubuzi ko yanyonoye ikigega ca leta n'umwicanyi, kuko amabarabara ari kubakwa, amashuri ari kubakwa meza, ibitaro vyiza byari kubakwa. None rero ndabasavye umuntu w'indongozi amenye icyo ari cyo itunga rusangi, aribungabunge. Ijya modoka muzitane sigwawe, ijya ni abanyagwibaga bakakubona uyijanyemo amatafari n'umusenyi, bazoca bagufotora bagaca badungikira. Nzoca nsaba inama ya komine ikubogotse, kuko uzotwononera itunga ryacu. Ijya modoka ni itunga rya komine, bayiguhaye kugira ikoreshe ibikorwa vya komine, ntibayiguhaye gukora ibikorwa vy'iwawe. Nico gituma rero ndababwira kubungabunga itunga rusange. Hanyuma rero ijambo ngenderwa ko rikomeye, twese ndababwire turi kumwe twese nta kintu kidashoboka. Turi kumwe twese iryo jambo turigendere ko turi kumwe twese Uburundi buzotera imbere. Mugabo dutatanye nta na kimwe tuzoshikako. Iryo ribe ijambo rero tugenderako.